n'abanyabyaha bameze gute bakira kumwegera gusa bataha bahindutse. Ntarahinduka abantu b'Imana, ntarahinduka. Nguko yararejo niko ari n'uyu munsi kandi niko azohora. Imbabazi arazifise ku muntu uwo ari we wese. Rero icyo usabwa ni kimwe, ni ukumwegera wariteguye kukugirira neza. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, singira amajambo akwiye kugushimira. Uri mwiza ugira neza, waradukunze urukundo rutangaje, waduhaye Kristo ngo adupfire kugira arakora ubugingo bwacu ntibugwe mu mahonero. Kandi n'uyu munsi ntaratuvire, ahorana natwe dukomeza dushigikira. Iyo tubabaye akatunezereza, iyo turira Mwami Imana akaduhoza, iyo turwaye akadukiza, iyo dushonje akaduhaza, iyo tugandaye akatwirura. Mbega urwo rukundo, mbega iyo neza ntituzi ngene twoyivuga. Mwami, aho uri ku ntebe yawe y'icubahiro, turagushimira nk'abana bawe. Wumve ko tugukunda kandi tunezererwa imirimo dukorera buri munsi. Nushimwe kandi wubahwe na bose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo bwira Yesu imibabaro yawe, arakumva ko nawe yayiciyemo. Haleluya. Bwira imibabaro yawe Yesu, reka kuyibwira abantu cyangwa ureke kwiheba, umenye ko ari umuntu agutahura cyane. Haleluya. Agahinda ufise, imibabaro afise arayumva. Indwara, inzara, ubworo, ikintu cyose kiri ku buzima bwawe, mushikira umubarire. Haleluya. Mubwire, arakumva. Ni umunyembabazi, arazi isi yayibayemwo, yayibabarijwemwo, yayitukiwemwo, ntacyo atabonye. Rero umubabaro wawe arawukomprena cyane cyane. Naho abantu batokumva, hari igihe umuntu aca mu bintu abantu ntibamwumve, ariko Yesu arakumva. Yesu arakumva. Yesu we n'umutunzi w'imbabazi. Yesu we agirira neza bose, ntatoranya ku butoni nk'abantu. Reka dusome rero ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 2, turasoma kuva ku murongo w'14 dushikane ku murongo w'18. Uko Kristo yabaye umuntu ngo acungure isi, nuko kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu, niwe Satani, kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose yo kubaho kwabo. Kuko tuzi neza ko abamarayika atari bo yatoye, ariko yatoye uruvyaro rwa Aburahamu. Nico catumye byaramubereye gushushanywa na bene se kuri vyose, ngo abe umuherezi mukuru wo mu vy'Imana w'imbabazi kandi agororoka, abe impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Amen. Yesu aragahezagirwa. Yatugiriye neza. Yatugiriye neza. Urumva ngo Imana ngo yarakoranije inama mu ijuru, ibaza uwo yotuma mu isi gucungura umuntu. Ngo abamarayika baratinya. Mu ijuru, mu majambo make mu ijuru nta numwe yabonetse. Mu isi arabura, ikuzima arabura ko ari intwari z'ukwizera zariyo, ngo arabura. Yesu aravuga ati jewe ndiyemeje. Ngo abamarayika baranatangara, aravuga ati none uyu muntu azoja mu isi gute? Abane n'abantu gute? Abane n'abantu gute? Ariko Yesu we na Data bari bazi ko babigenza. Niho yaca itegura umubiri mu muvyeyi mwiza Bikira Mariya, aremera, acaye kubw'ubushobozi bwa Saint Esprit, aca mu nda yiwe aravuka. Haleluya. Kugira ngo ashushanywe natwe 100%, agira imibereho y'abantu 100%, kuko hari hakenewe umuntu
umuntu yambaye afise inyama n'amaraso, umuntu yavyawe, umuntu nyamuntu atari Imana, kugira ngo kuko Imana ingenda babwire bantu, niho naboneye ko Imana ni gitangaza. Imana ntishobora kurenganya umuntu numwe. Imana ntishobora kurenganya na Satani. Yeka Imana iri juste tellement ko na Satani Imana idashobora kuyirenganya, kuko yavuze ngo ibwira Adamu ati umunsi wariye kuri iki giti no gupfa uzopfa. Adamu yarapfuye mu mpwemu, yarapfuye atandukana n'Imana. Rero kugira ngo Imana igarukane umuntu muri presence yayo, byasaba umuntu atagira igicumuro ahangana na Satani, umuntu yambaye umubiri w'inyama n'amaraso. Yesu yaza nk'Imana uko yarari, Imana yari kubirenganije Satani. Imana yari kubirenganije Satani. Biba ngombwa ko Yesu Kristo yambara umubiri kugira ngo aze guhangana na Satani. Kuko murazi ko abari mu isi bose ijambo ry'Imana ryemeza neza ngo bose bakoze ibyaha. Twese twakoze ibyaha, ntitwashobora gushikira ubwiza bw'Imana. Bigatuma Satani umuntu wese yoza imbere yiwe avuga ngo we hari ikintu canje mfite, hari kameremere kanje ufise. Kuko umuntu wese yaremwe arafise kameremere ya Satani, kameremere y'icyaha. Uhavuga uti uriko urarengera abagororotse, umva uracyashabura, uracyafise akantu k'ubu, naho warakijijwe gute, arakantu ka kameremere k'uwo mwasi kadahera mu muntu. Bwibone si icyaha, kwiyumvira nabi, kuraba nabi. Yesu yarabivuze ati jewe nje kuremereza amategeko, sinje kuyakura, ahubwo nje kuyaremereza. Kera bavuga ngo umuntu niyasambana azoba akoze icyaha. Yesu avuga ati naho uzokwifuza, naho uzokwifuza uzoba wacumuye. Uravye ukaraba nabi, we yaje kuyaremereza. Bisigura ngo rero nta kuntu na kumwe umuntu yari guhangana na Satani ngo bishoboke. Satani avuga ati wewe hariho akantu kandi ufise, none wewe uvuga iki? Hari akeneye rero umuntu aza muri ino si akayibamwo, akaza atagasembwa na kamwe afise. Uyu rero ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Haleluya. Ngo nukore kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ibyo nawe. Numva twarahuje kugira ngo abone ukwapfa. Yarakeneye ingene apfa kugira ngo agire iki, umva, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu niwe Satani. Urumva, Satani yari afise ububasha yahawe n'umuntu mu ijuru muri Edeni. Yari afise ubwo bubasha yahawe n'umuntu kuko urupfu niwe yari afise autorite ku rupfu. Yari afise kububasha kandi yabuhawe n'umuntu umunsi acumura, ngo kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yo kubaho kwabo. Urumva, urupfu twese twararutinya, kuko urumva murazi ko umunsi Yesu aji kuzimu, ikintu ca mbere yihutiye gukora nuko yugururiye abagororotse bari bafungiwe muri paradizo y'ikuzimu. Nico kintu Yesu yihutiye gukora, ngo arabugururira. Uyo munsi ngo azuka, ngo i Yerusalemu barabonye amavisaje mashasha y'abantu bazutse, nta madoganwa hehe mw'ijoro. N'ikindi yarakeneye go rufunguruzo. Haleluya. Yarakeneye urufunguruzo, ngo kuko tuzi neza ko abamarayika ataribo yatoye, ariko yatoye uruvyaro rwa Aburahamu. Umva, twe twatoranijwe, ntiyatoranije abamarayika,
twe turi uruvyaro special. Haleluya, haleluya. Ngo nico cyatumye byaramubereye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umuherezi mukuru wo mu vy'Imana. Yesu yishushanije n'umuntu muri byose, muri byose yishushanije natwe. Haleluya. Ngo atubere umuherezi mukuru mu vy'Imana, ngo w'imbabazi. Urumva niwe muherezi mukuru uyu munsi, ngo w'imbabazi. Haleluya. Kandi agororoka. Yesu afise imbabazi nyinshi bantu b'Imana. Yesu aragororotse, Yesu aragororotse. Haleluya. Ngo abe impungano y'ibyaha by'abantu. Urumva amaraso yiwe niyo yabaye impungano yahimbaye Imana, kuko ngo ibindi bimazi byose byatangwa ntivyigeze bikuraho icyaha ku muntu, kandi ntivyigeze bihimbara Imana, ngo vyarafuka akanya gato. Haleluya. Byarafuka, ariko ngo amaraso ya Kristo ayaduganya, aravuga ati data ndarangije igikorwa ntumye, ngaye ngiki gikombe cy'amaraso yanje. Haleluya. Ngo w'imbabazi abe impongano y'ibyaha by'abantu, ngo kuko ubwiwe ko yababajwe, urumva ko yababajwe no kugeragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Mwumvise bisigura rero ngo wewe uri kuratotezwe, urushe, wewe uremerewe, wewe umva utaye ivyizigiro, arabitahura kuko Yesu muri ino si bantu b'Imana yarayisonzeyemwo. Yesu yarayiruhiyemwo, yagenda imisozi n'imisozi. Yesu yarankiwe muri ino si, baramwasi, baramuvuma, bamukoreye ibintu bidakogwa. Rero umubabaro wose wogira icyago cyose wowe ufise, menya ko uyu muntu agutahura cyane, uyu mwami aragutahura cyane. Igihambaye ni kimwe, nukumwegera, nukumwegera. Cyari ntaye mpora numva ukumva abantu bavuga ati mwami Yesu, bari muri situation iteye ubwoba, barababwiye by'Imana ntibavyumva, ariko gitondo kimwe kavuga ati jewe narakumvise bakuvuga, narumvise bavuga kugira neza, narumvise bavuga kutabara, ndakeneye ngo unyiyereke, ndakeneye ngo unyiyerekera ahantu. Umuntu akajya wumva ngo yagiye abona umuntu ngo muremure, umuntu yambaye ibintu byera, umuntu urumva abriya atari ko aranganiriza mbwira ibyantu bizemane kisigipiri ndiko ndabatera. Yesu ariho, Yesu arakora, Yesu yuzuye imbabazi, Yesu yuzuye urukundo, Yesu agirira neza bose, Yesu ntawakira urubanza. Urabye no mutumwa bwose dusoma ngaha muri Bibiliya, n'abanyabyaha bameze gute bakira kumwegera gusa bataha bahindutse. Ntarahinduka abantu b'Imana, ntarahinduka. Nguko yararejo niko ari n'uyu munsi, kandi niko azohora. Haleluya. Imbabazi arazifise ku muntu uwo ari we wese. Rero icyo usabwa ni kimwe, nukumwegera, wariteguye kukugirira neza. Imana yo mu ijuru rero ibampezagirire. Mana data rugira byose uri mu ijuru, sinzi ngene no gushimira, sinzi ngene no kuvuga, kuko urukundo rwawe n'imbabazi zawe biraturenga. Kristo we iminsi yose yama tuvugira, ndabizi neze ko ari uburyo bw'intebe yawe, ari kujambo ry'Imana ritubwira ko ari uburyo bw'intebe yawe. Niyo dutembye aratuvugira iminsi yose. Mwami wanje uragahezagirwa, urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe biraturenga. Rero ushimwe mukunzi mwiza ko wamudufitiye imbabazi nyinshi. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose akugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.